Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigisho c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yakobo yacikanye ivyiwe agahunga Labani atanabimumenyesheje. Labani yumvise ko Yakobo yagiye atamusezeye, yaramukurikiye yiteguye no kumugirira nabi, ariko Imana iramubuza biciye mu ndoto. Twabonye kandi ko amaherezo Yakobo na Labani bahavuye bumvikana, bahana amasezerano yo kutazosubira guhemukiranira, batanga Uhoraho kw'icabona c'ivyo basezeranye. Uyu munsi naho tuza kuraba ingene Yakobo yahwanye na mukuru we Esawu, nk'uko tubisoma mu gihimba ca 32 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 30 cyo muri iki gitabu c'Itanguriro. Muri Bibiliya hari ibihimba vy'ibitabu bikomeye, kandi igihimba ca 32 c'Itanguriro ni kimwe muri ivyo bihimba bikomeye. Tubona intambuko nini yo mu bugingo bwa Yakobo. Naho uwo mugabo Yakobo yabaho mu buryo bw'umubiri, tubona ko yagumye ari umuntu w'Imana. Nico gituma iki gihimba kitubwira ko dukwiye kuba maso igihe ducira imanza abantu ko ari abakristo canke ataribo. Hari abantu benshi bataboneka ko umengo n'abakristo, ariko kandi ari abakristo. Bo bari abakristo canke ataribo, ivyo biri mu maboko y'Imana. Ntibakora nk'abakristo, nta cerekana ko ari abakristo. Uwo mugabo rero Yakobo nta cerekana ko yari umuntu w'Imana, uretse igihe kimwe Imana yamwiyereka akishura mu buryo buyishimisha. Yakobo yategereza kuba icabona c'Imana, ariko yabaye icabona kibi, ariko kandi ntakwiye kubandanya kuba icabona kibi. Imana izomugira ikimuga agenda acumbagira kugira ngo Imana imufate hanyuma imukoreshe. Uhoraho aradukubita urushi rimwe na rimwe akadukangira, nk'uko uwandikiye Abaheburayo mu gihimba ca 12 umurongo wa 6 abivuga ati, kuko Uhoraho akunda ari wakangira. Ubwo nibwo buryo Imana ikoresha, iradukangira kuko idukunda. Loti nawe ntiyaboneka ko ari umugororotsi, ariko tubona ko yagira akabonge mu mutima wiwe, nk'uko Petero mu ikete ryiwe rya 2 mu gihimba ca 2 umurongo w'indwi n'uw'umunani abivuga ati, Imana irokora Loti umugororotsi yababazwa cane n'ingeso z'isoni nke z'abatirinda, kuko uwo mugororotsi aho yaba muri bo yagira akabonge uko bukeye mu mutima wiwe ugororoka kubw'ibikorwa vyabo vy'ubugarariji yabona kumva. Ariko Loti yabaye nk'uwokowe mu makara y'Isodomu na Gomora, yashizwe ku makara ngo apimwe. Ubu naho turabe ingene Imana yacishije mu gipimo Yakobo kugira ngo ayiserukire. Ibi rero tuza kubisanga muri iki gihimba ca 32 cyo mu gitabu c'Itanguriro. Imbere yuko dutangura, nifuje ko twobanza gusoma umurongo uri mu gitabu c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 40 umurongo wa 29 ngo, niwaha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Turabe rero amagume mu bugingo bwa Yakobo kugira ngo ahwane na mukuru we Esawu. Ku murongo wa mbere n'uwa 2 haravuga ngo nuko Esawu akomeza urugendo, maze abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo babonye aravuga ati, aha niho ingabo z'Imana zicumbitse, yitaho hantu Mahanayimu. Imana itangura kuvugana na Yakobo mu kibanza cama imbuto z'ukuri kugira ngo ayikorere. Ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5 haravuga ngo, Yakobo atuma intumwa ngo zimwitangira imbere zije kwa Esawu mukuru we mu gihugu c'Iseyiri mu ntara ya Edomu.
arababarira ati uko aba ariko muzobwira databuja Esawu muti umusavyi wawe Yakobo muti yabana na Labani kugeza ubu, muti kandi afise inka, indogoba, imikuku, abakozi b'abahungu n'abakobwa. None adutumye kubikumenyesha databuja kugira ngo agirirwe akagongwe imbere yawe. Kugeza ubu Yakobo aracara umunyabwenge. Hano rero tubona Yakobo ariko arasubira mu gihugu, kandi hari haciye imyaka 20 batabonana na Esawu kuvaho amuhungiye ahejeje kumwiba umugisha. Imbere yuko bahwana canke babonana, Yakobo yabanje kurungikira Esawu indamukanyo arizo ngabire. Yakobo rero yabanje kurungika intumwa ziwe azirungikanye iyo ndamukanyo kwa Esawu. Yabwiye izo ntumwa ati nimwashika iwe muvuge muti databuja Esawu muti umusavyi wawe Yakobo. Urumva yuko Yakobo yakoresheje amajambo y'ubwenge, amajambo y'urupfasoni. Nta muntu yokwiyumvira ko Yakobo yari kuvuga ati umusavyi wawe. Murazi yuko imbere yaha Yakobo atashobora kuvuga gutya kuko yari umuntu yiyemera. Niyumvira yuko hari ibintu bitari bike yize igihe yari kwa inarume Labani. Yatumye intumwa kwa Esawu ngo agirirwe akagongwe. Ku murongo wa 6 dusoma ngo izo ntumwa zigaruka kuri Yakobo ziti twarashitse kwa mukugwawe Esawu, none araje kugusanganira kandi azananye n'ingabo 400. Yakobo yagize ubwoba yumvise ko Esawu aje kumusanganira ari kumwe n'ingabo zingana gutyo. Wo kwibuka ko Yakobo yagiye ahunga uburake bwa Esawu kuko yari yamwivye umugisha. Kumva ko aje kumusanganira n'ingabo 400 yiyumvira ko aje kumugwanya, kandi nawe niko vyiyumvira. Yakobo yaciye abaza izo ntumwa yari yatumye ati none mwabonye yarameze gute? Yabishuye gute? Mwabona yasa n'umuntu ashavuye? Umwe muri izo ntumwa aramwishura ati yaboneka ko ahubwo anezerewe kumva ko ukiriho kandi yifuza kukubona. Ariko Yakobo yaguma yibaza ko Esawu yoba anezerejwe nuko aronse uburyo bwiza bwo kumwihora. Yakobo rero yagumanye ubwoba. Icaha gituma umuntu yamana ubwoba bw'ingaruka z'ico caha yakoze. Iyumvire nawe mugenzi, hamwe wogirira umubanyi wawe nabi akomoka hagahera imyaka 20 utazi vyiwe, hanyuma ukazubona aratuye, mbega umutima wawe ntiwosimba? Umve ingene umurongo w'indwi n'uw'umunani uvuga kuri Yakobo ngo yumvise Esawu waje kumusanganira, Yakobo acagira ubwoba bwinshi cane arihebura, maze acamwo kubiri abantu bari kumwe nawe n'imikuku n'amasho n'ingamiya, ati Esawu niyaramuka aserukiye ku muco umwe akawunyaga, uwusigaye wokira. Yakobo yiyumvira ko Esawu ahava yihora akamugirira nabi. Nico gituma yaciye agabanyamwo kubiri abantu bari kumwe nawe kugira ngo niyaramuka aserukiye ku muco umwe akawunyaga, hasigare uwundi urokoke. Yakobo yaciye atakambira Uhoraho n'umubabaro mwinshi. Umurongo w'9 n'uw'10 avuga ati Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, ewe Uhoraho, si wewe wambariye utisubira mu gihugu cawe no mu muryango wawe uti nanje nzokugirira neza? Izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe n'ukuntu utampemukiye sinari imbereye kugirirwa na bikeya, kuko najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa, none ngarutse ndimwo imigwi 2. Yakobo rero atakambira Imana, asemerera cane avuga ko Uhoraho ari Imana ya sekuru Aburahamu kandi ko ari Imana ya se Isaka. Aya niyo majambo ya mbere tubona mu buzima bwa Yakobo avuga ko atabereye, none ko akwiye kugirirwa imbabazi. N'ubwa mbere Yakobo yatura ko ari umunyavyaha imbere y'Imana. Mbega urazi ko hari abanyashengero benshi batemera ko ari abanyavyaha ngo bature ibyaha byabo? Hari umuntu nzi mw'ishengero yari afise inzigo, novuga ko yari umunyavyaha.
umunsi umwe yambwiye ibyo yakora byose, atari kubu narakijijwe. Rero singira umunyabyaha, mugabo ntiyigeze yatura ko inzigo ari icaha. Nagomba kukubwira nshuti yanje ko uwo muntu akiri umunyabyaha. Twese turabanyabyaha, twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Tukiri muri iyi si dufise akameremere k'icaha, ako nako ndikatwemerera kuja mu ijuru. Nico gituma Imana itugira bashasha ngo dushobore gushika mu ijuru. Mugenzi uri kuratega amatwi iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, namba hari icaha mu bugingo bwawe gituma utoja mu ijuru, nucaturira Imana nayo iraguharira. Hano tumaze kubona ko Yakobo yatanguye kuvuga ko atabereye. Igihe umuntu wese agomba kwegera Imana akatura ko atabereye, Imana iremera kuvugana nawe. Hari amajambo anezereza ayo Yakobo yavuze ati, kuko najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa, none nahindutse imico ibiri. Imana yaramuhezagiye, imuha umuryango n'itunga. Erega uwo Imana ihezagiye ikamuha umugisha uraboneka. Ku murongo wa 11 n'uwa 12 avuga ngo, ndakwinginze nuko unkure mu maboko ya mukuru wanje Esawu, kuko ndamutinya, yoye kuza akanyicana n'abana na ba nyina. Kandi ari we wambariye uti, sinzobura kukugirira neza, nzohindura uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi wo ku kiyaga w'isinzi utoharurika. Aha rero Yakobo yatakambiye Uhoraho cane. Nibaza ko uwo munsi wamubereye umunsi ugoye, umunsi w'ubwoba, umunsi w'ukwihebura, ariko yibutse Imana yiwe arayitakambira. Ngira ngo yaranasemereye muri uko gutakambira Uhoraho kugeza naho ameneka umutwe. Reka ubu naho turabe ibya Yakobo yitegura guhwana na Esawu. Ku murongo wa 13 n'uwa 15 hatubwira ngo, arara ngaho iryo joro, yakira ku byo yari afise ngo abihe Esawu mukuru we kw'ingabire: impene zivyara 200, isuguru 20, intama zivyara 200, isuguru 20, ingamiya zivyara 30, ivyana vyazo, inka 40, imfizi 10, indogoba zivyara 20 n'ivyana 10. Yakobo yanezerejwe no guha Esawu ku mukuku wiwe. Mu murongo wa 16 havuga ngo, abiha abantu biwe ubusho bwose ukwabwo, arababarira ati, nimunyitangira imbere mujabuke, kandi mugende muhanye inta hagati y'ubusho n'ubundi. Yakobo yarazi ubuhinga n'uburyo bwo gutuma umuntu agabanya ishavu n'ishari. Nico gituma mu byo yahaye Esawu yarungika ubusho bwose ukwabwo, kandi abantu biwe batwara ubwo busho bahana inta hagati y'ubusho n'ubundi. Ibyo yakora abigize kugira ngo ubusho bwa mbere nibwashika, Esawu azobaze ati, ibyo ni biki? Intumwa nazo zizokwishura ziti, tukuzaniye ingabire zivuye kwa murumunawe Yakobo. Esawu ace yakira iyo ngabire. Ubusho bwa mbere bumaze gushika akabwakira, hace hakurikira ubugira kabiri, izindi ntumwa nazo zivuge nk'abambere, gutyo gutyo kugeza ku busho bwa nyuma. Esawu abonye ibintu nk'ivyo, azobonana na Yakobo uburake n'ishavu amufitiye vyamaze guhwama. Yakobo yarasenze Imana, yibutse Uhoraho ko ari we yamubwiye gusubira mu gihugu ciwe, kandi Imana yamubwiye ko izomuzigama. Ariko bisa nuko atizigira iyo Mana gose, kuko Yakobo yaciye atangura gutegura ibyaza guha Esawu kugira ngo ntamugirire nabi, yibagira ko Imana yamubwiye ko izobana nawe. Ibi bica bitwereka ko atizera ivy'Imana yamubwiye, kandi ndatinya ko natwe uyu munsi twoba tumeze nka Yakobo, atizeye ko Imana iza kubana nawe kandi yari yabimwemereye. Benshi muri twebwe iyo dutuye imitwaro dufise ku Mana, tuguma dukekeranya ko yishuwe,
kandi kuko tutizeye ko yishuwe tugumana ya mitwaro ku rutugu, tukongera kandi kwambaza Imana, mbere tukanigeragereza ngo turabe yuko twokwitorera inyishu y'ikibazo cacu. Ibi bica vyerekana ko tutayizigiye vy'ukuri. Ibi nivyo vyashikiye Yakobo. Ku murongo wa 17 kugeza ku wa 20, Yakobo abwira uwa mbere ati, mukugwanje Esawu nimwahura akakubaza ati uruwande kandi uja hehe, n'ivyo ushoreye ni vyande, uheze umwishure uti ni ivy'umusavyi wawe Yakobo, n'indamukanyo arungikiye databuja Esawu, kandi nawe nyene ari nyuma yacu. Maze abarira n'uwa kabiri n'uwa gatatu kuno nyene n'abashoreye ayo masho bose ati, uko abariko mubarira Esawu nimwamubona. Kandi muvuge muti, mbere n'umusavyi wawe Yakobo ari nyuma yacu, kuko yiyumviriye ati reka ndamuhamikishe ingabire zinyitangira imbere, mpeze mbone guseruka imbere yiwe, kumbure yondeka akampangaza. Kugira ngo Yakobo ahoyahoye ibyo yakoreye Esawu, yateguye ubusho ku buryo haba inta hagati ya bumwe n'ubundi, ku buryo Esawu abona bumwe buseruka ubundi bugasubira. Ibyo rero Yakobo yabiteguye mu buryo bw'ingabire, mu buryo bw'indamukanyo. Ku murongo wa 21 ugashitsa ku 23 ngo nuko izo ndamukanyo, izo ngabire ziba ziragenda imbere, ariko wewe arara ngaho iryo joro ahabiwe bacumbitse. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi, injoreke ziwe zombi, n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yari afise vyose. Muri iryo joro Yakobo yabonye ibikomeye, afise ubwoba ko Esawu ahava mwica. Icambu ca Yaboki Yakobo yajabutse muri iryo joro, ajabukanya abagore n'abana n'ivyiwe vyose. Bavuga ko mu nkengera z'ico cambu hari hateye ubwoba, ahantu mu gahinga. Muri ico gihe nta mabarabara yariho, kandi n'ahantu h'ibisozi gusa. Aho rero Yakobo niho yajabutse mw'ijoro. Urumva ko muri iryo joro yaciye mu ngorane zikomeye. Ivyo vyatumye atanezerwa, aratinya kandi aranakekeranya. Izi ni ingaruka zaho yagize amayeri agatwara umugisha Esawu. Imana ntiyigeze ibwira Yakobo kuba samuragwa canke kuba umugisha arinze kugira amayeri yo kubesha. Muri iryo joro rero Yakobo yajabukije ivyiwe, ariko we yaciye aguma ku gasozi ka mwenyene kugira ngo mwene wabo Esawu atume yicawe wenyene, ariko umuryango wiwe urokoke. Ubu naho turabe ibya Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana ari Peniyeli, nk'uko tubisoma ku murongo wa 24 muri iki gitabo cy'Itanguriro igihimba 32. Havuga ngo, maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Hari ibintu byinshi bavuga kuri uwo murongo, ariko ngomba kuvuga ibi. Yakobo ntiyagomba kunigana n'umuntu n'umwe. Hari aho urabani inarume yamugunze ingero yiwe ibihe 10 byose. Yakobo ntiyigeze anigana nawe. Muri iryo joro kandi yari afise ubwoba bwa mukuru we Esawu, kandi Yakobo yari ahantu mu gahinga mu mabuye atazi yaja. None ubona vy'ukuri yoba yari yiteguye kugwana muri iryo joro? Intambara yari afise ntizari nke, ntiyarakeneye gushiramo n'iyindi. Ikibazo mugabo ni iki? Ninde yaniganye na Yakobo muri iryo joro? Je uko ndavyibaza, nibaza ko atanumwe bagwana, ariko yari kagwana na Kristo, yari yihinduye umumarayika. Ibi tubibona mu buhanuzi bwa Hoseya igihimba ca 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo, Efurayimu atunzwe n'umuyaga, kandi akurikira umuyaga ubibuseruko, ntahengeshanya kugwiza ibinyoma n'ubugunge. Basezerana isezerano n'abo muri Ashuri, maze amavuta agahonera muri Egiputa. Uhoraho afise imiburano no kuri Yuda, kandi azohana Yakobo ibihwanye n'ingero yiwe,
azomusubiriza mu nkoko ibihwanye n'ivyo yakoze. Yafashe igitsinziri ca mukuru we bakiva mu nda ya nyina, kandi amaze gukura yahotoranye n'Imana. Mbere yahotoranye n'umumarayika, aramunesha, ararira, aramwinginga. I Beteli niho yavuganiye nawe. Uhoraho Imana nyene ingabo, Uhoraho niryo zina ryiwe. Havuzwe ngo Uhoraho niryo zina ryiwe. Nta wundi rero muntu baniganye na Yakobo atari Kristo, yari yihinduye umumarayika maze akanigana na Yakobo muri iryo joro. Ku murongo wa 25 muri iki gitabo c'Itanguriro, igihimba ca 32, turasoma ngo uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanye ifyinga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Ntivyari vyoroshe ko Yakobo yumva ko yaneshejwe hanyuma ngo ace arekura canka hebe. Yagumye anigana nawe. Hanyuma ubu bariko baragwana, agira Yakobo ikimuga. Ku murongo wa 26 tubona ngo uwo mugabo aramubarira ati ndekura, kuko umutwenzi utambitse. Nawe Yakobo aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Kunigana ntaco bimaze, ariko kuguma ku Mana ni ngirakamaro. Aburahamu yarazi ko kugira ngo ashike ku kintu n'Imana yategerezwa kuguma ku Mana. Nico catumye avuga ati Imana ishimwe. Yizeye Imana kandi yaharuwe ko ari umugororotsi. Imana yakiriye Aburahamu mu maboko yayo kuko yayubaha. Mugenzi, igihe ugeze mu ngorane nk'izo Yakobo yaciyemwo, niwizere Uhoraho. Imana yama yiteguye kugufasha igihe cose ugumye kuri yo. Izina rya Yakobo ryaciye rihinduka Isirayeli. Reka turabe ingene ryahindutse. Ku murongo wa 27 n'uwa 28 haravuga ngo nawe ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati kuva ubu ntuzosubira kwitwa Yakobo, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Isirayeli rero kizobonekera mu bugingo bw'uwo mugabo Yakobo. Umurongo wa 29 n'uwa 30 Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza atumbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone, none he ndacariho. Yakobo abonye uwo mumarayika w'Uhoraho ari we Kristo, yaciye anezerwa, naho yabanje kugira ubwoba. Izuba rirasa akirenga Peniyeli, agenda ahinyiza itako ryiwe. Ico nico gituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwifyinga kugeza n'uwu munsi, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo. Yakoze ku ngingo ifatanya ifyinga rya Yakobo n'itako ryiwe. Ivyo turiko turabisoma rero ku murongo wa 31 n'uwa 32. Nagomba rero tugarukirize hano ikicigwa cacu c'uwu munsi. Ariko mugenzi, ndakwinginge ugume wibuka kwaho umuntu w'Imana ari n'Imana ibarihiri. Naho rero wokwiyumvira ko Imana iri kure yawe kuko utumva ijwi ryayo, irashobora kukuganirira, ikakuganiriza mu gihe utiteze. Ugize amanyama mbere, irashobora kuguhinyagaza nk'uko yabigiriye Yakobo. Ariko Imana itakwanse, itumbereye kugukangura ngo ukomeze kuyizigira nshuti yanje. Mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe ingene urugendo rwa Yakobo rwabandanije inyuma y'uko kunigana n'umumarayika w'Imana. Uwo nawe tukaba twabonye ko yari Kristo Yesu. Tuzobona ingene Esawu yaje gusanganira Yakobo. Uwo Yakobo nawe naho yagize ubwoba bwishi, yarumvise ko mukuru we yumvise ko mukuru we aje guhura nawe, yibaza ngo azanywe no kumurandurana n'abiwe bose. Esawu we yaraje afise uwundi mutima, umutima w'igishika, umutima w'inkumbu nyinshi, kuko yarawufitiye mwene nyina Yakobo.
twibuke ko hari haciye imyaka 20 yose batandukanye, ata n'umwe azi inkuru y'uwundi. Icaha Yakobo yari yakoreye Esawu cagumye kimutera ubwoba ko Esawu atakabuza azomusubiriza mu nkoko. Uko niko icaha mugenzi n'uwo munsi kibuza amahoro uwagikoze kugeza yemeye kucatura no kucihana. Imana ishimwe ko Yakobo yahuye n'umumarayika w'Imana, kandi uwo munsi Yakobo yaremeye ko ari Yakobo nyene, izina ryamuranga nk'umubeshi n'umusuma. Kuva ico gihe yahinduriwe izina yitwa Isirayeli. Uko niko nawe nshuti yanje mugenzi, niwatura ukihana icaha cawe, Imana irakiguharira, kandi ntuzosubira kwitwa umunyabyaha, ari kuca witwa umwana w'Imana. Nahawe gufata iyo ngingo mugenzi kuri uyu mwanya, ukemera kuri umunyabyaha imbere y'Imana, ugasaba imbabazi, wemeye kutazosubira gukora icaha ibigirankana. Nanje ncifatanya nawe gusenga. Mana Data wa twese uri mwijuru, wewe wabanye na Yakobo mu rugendo rurerure rugumye, no muri rirya joro yiteze yuko Esawu ahava mwubira akamwica, yaributse kugutakambira naho yari afise ubwoba. Turagukengurukira ko abagutakambira Mana ubagirira neza, kandi umumarayika wawe yahuye nawe baranigana, maze abonye atamunesheje amukora ku ngingo ifatanya ifyinga ryiwe n'itako ryiwe, maze Yakobo arahinyagara. Ariko Yakobo ntiyamurekuye, yasavye ngo ntamurekura atamuhezagiye, maze aramuhezagira amuhindurira izina. Ndakweretse uyu muntu yariko arakurikirana iki cigwa, yitwa umunyabyaha kubera ibyaha vyiwe, ariko ngo waravyatuye. Numuhe kuvyihana, nawe umubabarire, uca umuhindurira izina, umwita umwana w'Imana, umwandikiye mu gitabo c'ubugingo, umukure mu gitabo c'abo gupfa, azoraganwe nawe ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza ikigo c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe vyera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.